Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Ndaguhaye kaze nshuti nawe mugenzi muri kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya usanzwe utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Ukaba uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona, nkuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo ngo abane nawe. Mu cigwa giheruka twarabiye hamwe ingene Yesu yigishije gusenga afatiye ku mugani w'umutoza kori n'umufarisayo. Yaravuze kandi ku musore w'umutunzi yari afise ingorane mu mutima kubera ubutunzi bwiwe bwamubuza gukurikira Yesu. Twarabonye n'ingene Yesu yahezagiye abana bato hanyuma akiza umuntu w'impumyi hafi y'Yeriko. Ubu munsi dushishikara icigwa cacu turaba ku bijanye na Zakayo. Twongere twihweze umugani wa Mina 10. Turabe rero mu ncamake kuri bimwe bimwe mu vyigwa twabonye mu cigwa giheruka. Yesu yaraciye uwundi mugani, nawe nyene ukaba uvuga ivyo gusenga. Ni umugani w'umufarisayo n'umutoza kori. Tukaba twabonye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igihimba ca 18, umurongo w'icenda n'uw'icumi hatubwira ngo, uwu mugani nawo awucira abiyemera ubwabo ko bagororotse, bagakengera abandi bose. Avuga ati, abantu babiri baduze baja mu rusengero gusenga, umwe yari umufarisayo uwundi yari umutoza kori. Umufarisayo ahagaze asengera ku mutima wiwe ati, Mana, ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi bose, abasahura, abagabitanya, abasambanyi canke n'abameze nk'urya mutoza kori. Abo bantu babiri Yesu yaciyeko umugani bari batandukanye cane. Umufarisayo yari mu rwego rwo hejuru mu buryo bw'idini, kandi uku kuntu yatanguye isengesho ryiwe twabonye yuko vyari biteye isoni, mbere bikaba n'igisesema imbere y'Imana. Ikindi twabonye nuko n'uwu munsi benshi mu gutangura gusenga kwabo bameze nk'uwo mufarisayo, kiretse yuko bagerageza guhingura amajambo yabo kugira ngo bavuge nk'abirya umufarisayo yavuze, mugabo atari mu buryo bumwe. Uza wumva umuntu ngo ndagushima Mana ko nshobora kugukorera ibi n'ibi. Egome ni vyiza gushima, ariko agatima ariko namba hari mu bwishime nk'uko k'uwo mufarisayo, ivyo ni gisesema ku Mana. Uwo mufarisayo twabonye avuga n'ibintu bikuru bikuru yamaze kurangura. Yaravuzemwo yuko yisonzesha kabiri mu ndwi, agatanga 10 c'ivyo atunze vyose. Uwo mufarisayo ivyo vyose yabivuga vyivugana, akagira ngo ariko arabwira Imana. Imana ntiyumvirije amasengesho yiwe, ariko wa mutoza kori yitwa umusuma kandi yaboneka yuko ari umunyavyaha, yari yarahevye Imana yijukira amahera, ariko itunga ryo mw'isi rikaba ritigeze rimuhumuriza ngo umutima wiwe ugira amahoro. Niho yaseruka imbere y'Imana yicishije bugufi ati, Mana, ndazi ko atakibanza afise imbere yawe ku ntebe y'ubuntu, kuko ndi umunyavyaha ruhebwa. Ndagusavye ungirire imbabazi nanje ndonke ikibanza iwawe. Aha rero Yesu yaciye avuga ko amasengesho y'uwo mutoza kori yumviswe. Imana ntituyisaba kuba inyembabazi, kuko isanzwe ari inyembabazi. Imana niyo yatanze umwana wayo Yesu Kristo ngo adupfire, ikabibwira umunyavyaha wese iti, nuze, ikibanza cawe kiriho kandi ni ku buntu. Twararabiye hamwe ingene Yesu yahezagiye abana bato nk'uko twasomye ku mirongo ya 15 na 16, ngo Yesu bamuzaniye abana babo b'inzoya ngo abakoreko. Abigishwa babibonye baciye babakankamira, ariko Yesu yaciye ahamagara abo bana
aravuga ati nimureke abo bana bato baza ahondi ntimubabuze kuko ubwami bw'Imana ari ubw'abameze batyo. Abigishwa ico babona ni uko kuzana abana kuri Yesu kwari ukumugora, ukumutesha umwanya w'ibindi bikorwa. Bo babona ko abana badakenewe cyane, ariko Yesu we si uko yabibona. Abana barakunda kuja aho Yesu ari. Yesu nawe ntiyanezerezwa no kubona abakuze birukana abana ngo bahave. Yesu aravuga mbere yuko uwutsitaza abana bato azobona ibara. Ntawe uyobewe yuko umwana yitegereza umuntu akuze akamwigana. Ico umurongoreyemwo nico ajamwo. Reka ubu naho twibukanye ico Yesu yaganiriye na wa mutunzi yabaza ico yokora kugira ngo arage ubugingo budashira. Niho rero yumvise ibyo yaciye ababara cyane kuko yari atunze byinshi. Ariko Yesu amwitegereje aravuga ati erega biragoye ko abavyishi binjira mu bwami bw'Imana, kuko icoroshe ari uko ingamiya yoca mu zuru ry'urushinge hako umutunzi yinjira mu bwami bw'Imana. Abavyumvise baciye batangura kuvuga bati none rero ninde ashobora gukizwa? Ariko Yesu yaciye ababwira ati bidashobokera abantu bishobokera Imana. Yongera ko yishura na Petero yari amubajije ikibazo ati twebwe ko twahevye ivyacu tukagukurikira, mbega tuzohakura iki? Yesu yaciye amubwira ati nta muntu n'umwe yahevye ivyiwe ngo ankurikire atazobishumbushwa umurengera kandi agahabwa n'ubugingo budashira. Naho uwo musore atagomba gukurikira Yesu, uwo mukiza we ari we Yesu yaramukunda, yari yiteguye no kumucungura. Imbere yo gusezerana twarihweje inkuru y'impumyi iyo Yesu yahumuye ageze hafi y'Iheriko. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gihimba ca 20 uhereye ku murongo wa 29 kugeza ku wa 34 hoho havugwa impumyi zibiri izo Yesu yahumuye amaze kuva Yeriko. Ari nabwo Mariko avuga mu gihimba ca 10 c'ubutumwa bwiza yanditse agaca ashimikira kuri umwe gusa yitwa Barutimayo kuko ari we yasemereye. Ubu avugwa muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka yari uwundi. Noneho twarumvise yuko yahuye na Yesu ageze hafi y'Yeriko ariko atarahashika. Twasomye duhereye ku murongo wa 35 tugeza kwa 37 tubona ngo ageze hafi y'Yeriko hari impumyi yicaye iruhande y'inzira isegerereza. Yumvise ishengero rihita ibaza ivyo ari vyo. Barayibwira bati ni Yesu umunyanazareti ahita. Iyo mpumyi yari yizeye ko Yesu ari umwami kandi ashobora kuyikiza. Niho yahavuye isemerera yisabira imbabazi. Kuva ku murongo wa 38 kugeza ku wa 43 twabonye isemerera iti Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Abari imbere barayizibiranya ngo ihore, ariko irushiriza cyane gutakamba iti mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Yesu arahagarara avuga ko bayimuzanira. Ishitse hafi arayibaza ati ugomba ko ndagukorera iki? Iramwishura iti ndagomba guhumuka mwami wanje. Yesu arayibwira ati humuka ukwizera kwawe kuragukijije. Aca humuka buno nyene amukurikira ahimbaza Imana. Abantu bose babibonye bashima Imana. Iyo mpumyi imaze gukira yaciye ikurikira Yesu. Yaciye iba mu bandi bimirije kwibonera ingene Yesu azopfira ku musaraba i Yerusalemu. Twabonye ko hariho benshi bafise amaso n'uwo munsi bavuga ngo barabona, ariko bakaba batarabona Yesu mu bugingo bwabo. Nshuti yanje mugenzi duteze yompi, uwo muntu w'impumyi yabwiye Yesu ngo ndagomba guhumuka mwami wanje. Erega vyoba bishoboka yuko nawe umunsi udafise umuco ugushoboza kubona ukuri kw'Imana. Ndakwinginze ubwire Yesu uti ndagomba kubona mwami. Uti ndagomba kubona ngo menye ubushobozi buri mu kuzuka kwawe, menye n'akabanga kari mu kuganzwa nawe mu kubaho kwanje. Mu cigwa c'uno munsi rero turaganira ku vy'agakiza ka Zakayo. Twongere twihweze umugani wa Mina 10. Ivyo vyose
turabikurikirana mu rugendo rwa Yesu aja i Yerusalemu. Amajambo dushimikirako ni mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka mu gihimba ca 19 duhereye ku murongo wa mbere tugeze kwa 28. Reka rero tubanze turabe umurongo wa mbere wo muri iki gihimba ca 19. Turabona ingene Yesu yashitse i Yeriko. Hatubwira ngo ashika i Yeriko ariko arahaca. Turibuka ko Yesu yari avuye i Galilaya aje i Yerusalemu, akaba yari yaciye i Samariya. Ubu naho tubona yameze nk'ukevya agaca kure gatoya aja i Yeriko. Ubiraba womengo yari yahushije inzira, ariko wewe yari yaciye i Yeriko kubera hariho abanyabyaha yagomba ahita arakiza. Muri kahise k'igisagara ca Yeriko, Imana yari yaragitanze ngo gisamburwe mu gihe ca Yosuwa. Mbere yaciye abuza ko hogira uwosubira kucubaka. Yesu yagiye kuza asanga caramaze gusanurwa gisigaye cakaka, ariko cariko umuvumo. Abantu benshi bajayo kwinezereza. Hari hagwiriye abatoza kori, nabo bakaba barabasuma karuhariwe. Hano turumvise ko Yesu yaciye i Yeriko arengana. Erega burya no muri iyi si yahaciye arengana. Iyi si yayicamwo kugira ngo apfire abantu kubw'ivyaha vyabo. Aho yaca mw'isi hari abanyabyaha bamwiboneye kuko ariho bari. Mbere naho yaca i Yeriko niho bari. N'uwo Zakayo niho yarari. Dusome umurongo wa 2 twumve ingene Zakayo avugwa. Ngo hari umuntu yitwa Zakayo, yari umutoza kori mukuru kandi yari umutunzi. Reka tubanze twihweze ibintu bitatu bivugwa kuri Zakayo. Ica mbere nuko uwo muntu Zakayo yiswe iryo zina kuva kira kayoya. Ibyo ntivyabaye giturumbuka. Mpwemu Yera niwe yari yarongoye abavyeyi biwe ngo bamwite Zakayo. Izina ryiza risobanurwa ngo uwutagira karohe. Ngira ngo abanyayeriko bari baramuhinyuriye mw'ibanga, bimwe mu Kirundi twita gushinyira mu kijigo. Amaze gukura akaba umunyoni kandi yitwa Zakayo uwutagira karohe. Ica kabiri nuko Zakayo yari umutoza kori mukuru. Abavyeyi biwe ntibari kwibaza ko ako kayoya kabo keza kovamwo umutoza kori w'ico gihe n'ubusuma bwari bwibereye muri ico gikorwa. Abatoza kori nibo batangwa ko akarorero nk'abanyabyaha ruhebwa. Uwo munsi abatoza kori naho nyene harabavugwa ku bitari bike. Ivy'idini canke ivy'Imana abo batoza kori bo mu Bisirayeli ntaco babibazwako. Eka vy'ukuri umutoza kori aramutse ahisemwo guhindukirira Imana cari gitangaza kidasanzwe. Ikigira gatatu caranga Zakayo nuko yari umutunzi. Nta rundi rudandazwa rwari rwaramutungishije atari uguhotora abanyagihugu. Ariko naho vyaruko yarumva yuko mu mutima wiwe atamahoro. Yarabona ko ubutunzi bwiwe atana hamwe buzomushikana. Yisubiyemwo yaciye yumva ko akeneye kugirirwa imbabazi, maze Yesu nawe ntiyatangwa kubimenya. Yesu rero yaciye ariko kugira ngo ahitane Zakayo n'abandi bagomba kumukurikira, kugira ngo bajane atari kuja i Yerusalemu gusa, ariko bishikire no ku musaraba aho yababambiwe acungura abantu nk'uko igikorwa ciwe cari kiri. Ku murongo wa 3 turabona Zakayo ingene yari amaze guhitamwo. Havuga ngo agerageza kuraba Yesu ngo amenye uwo ari we, bimwankira ku bw'ishengero kuko yari mugufi. Zakayo yari mugufi, ariko yagerageje uburyo bwose bwo kubona Yesu naho vyari bigoye. Ati jewe naho ndi mugufi mvumanurira igiti ntahava arengana ntamubonye. Umurongo wa 4 nawo utubwira ngo arirukanga aja imbere yurira igiti citwa umusukomora ngo amurabe kuko yagira ace muri iyo nzira. Mu bisanzwe igiti c'umusukomora ni kirekire cyane, kandi kugira ngo umuntu arinde ashikira ishami ryaco rya mbere
abageze hejuru kure. Zakayo rero ntivyamworoheye kurira igiti nk'icyo, ariko yaremeye aratama cyane kugeza ashitse mu mashami n'ibibabi by'icyo giti atunayo. Yesu nawe aca munsi y'icyo giti aramenya yuko Zakayo ariho yarari. Tubona umurongo wa 5 utubwira ngo Yesu ahashitse ararangamiza aramubarira ati, Zakayo, ururuka vuba kuko uwo munsi nkwiye kurara iwawe. Ibaze ingene Yesu yatwenze abonye Zakayo hejuru ku giti. Bibiliya ntivuga ko yatwenze, ariko urumva nawe yuko ivyo bintu byari bitwengeje umuntu w'umugabo kandi yiyumva ko ari umunyacubahiro akurira gutuna ku giti. Zakayo yari yafashe umwanya munini mu kurira ca giti, ariko yacururutse mu kanya gato. Kukaba nkako kuduga biragora turabizi, ariko kumanuka na kanya gato ni ukwishungurura, kuko na nyagiti nta mashami yari hepfo yiwe yariho. Yesu rero aca mubwira ati, uwo munsi nkwiye kurara iwawe. Umwami wacu Yesu Kristo ntiyagiye kurara mu nzu y'umukuru w'igisagara canke mu nzu y'umufarisayo, ariko yagiye mu nzu y'umutozakori, umunyabyaha karuhariwe. Turabe ku murongo wa 6 n'uw'indwi havuga ngo, yururuka vuba amwakirana akanyamuneza. Babibonye bose baridodomba bati, ko yinjiye kurarira umuntu w'umunyabyaha. Kuri Zakayo wari umunezero udasanzwe, naho abandi bidodomba ngo Yesu yinjiye mu nzu y'umunyabyaha. Yesu amaze gushika mu nzu kwa Zakayo, uwo mutozakori yaratahuye cyane ubuntu agiriwe. Turabona ku murongo w'8 amajambo Zakayo yakoresheje mu kwihana. Hatubwira ngo, Zakayo arahagarara abwira umwami Yesu ati, raba mwami, umugabane w'itunga ryanje ngira ndawuha boro, kandi umuntu wese nagunze ndabimurihe kane. Murumva ko hari ikintu cahindutse cyane muri uwo mugabo. Yari yagezaho yemera ko yari umusuma yagunga boro. Yaciye yemera guha boro ica kabiri c'itunga ryiwe no kuriha inshuro 4 abantu bose ivyo yari yarabagunze. Iyo ngingo ya Zakayo yari ihuye n'ivyagezwe vya Mose nk'uko tubisoma mu gitabo cyo Kuvayo igihimba ca 22. Zakayo yari yahindutse icaremwe gishasha. Haleluya! Ibyo Zakayo na Yesu bayaze ntibiboneka idonido muri Bibiliya, ariko Yesu yarakunda kubwira abantu ibintu bibiri, ibyo abantu bakeneye n'ububasha bw'Imana bwo kubitanga. Zakayo yari amaze kwitahura ko ari umunyabyaha. Yesu nawe yamubwiye ko hari hagakiza kuko yari mu nzira aje i Yerusalemu, aho yari yimirije gupfira abanyabyaha. Reka twumve ingene Yesu yabivuze ku murongo w'9. Hatubwira ngo, Yesu amuvuga ko ati, uwo munsi agakiza gashitse muri iyi nzu, kuko nawe ari umwana wa Aburahamu. Zakayo yamaze igihe kirekire ari umutozakori atanumwe amuhana igwere, kuko yari umunyabyaha aboneka. Nta ruhara yari afise mu rusengero, nta n'ikibanza yari afise mu ijuru. Uwo nyene niwe Yesu yahitanye ngo amujane yirabira ingene amupfira. Uko kwemera kwa Zakayo ko kwihana agakurikira Yesu niko kwamugize icaremwe gishasha. Umurongo w'10 nawe uratubwira ngo, kandi umwana w'umuntu yazanywe no kurondera no gukiza icari cyazimiye. Twamaze kumva ko Zakayo atiriwe aravuga ngo ngomba shinga intahe. Yesu arakiza, arazigama kandi arahaza. Ariko yavuze ati, umugabane wanje nzowuha boro, kandi umuntu wese nagunze ndabimurihe kane. Ivyo Zakayo yavuze nibyo bitwereka ko yihanye. Nshuti yanje mwene data, abantu ntibazokumenyera kuvyo uvuga, bazoraba cyane cyane ingene wahindutse mu kubaho kwawe. Gushinga intahe mu mvugo egome ni vyiza, ariko bikabonekera cyane cyane no mu ngiro. N'uwo munsi aho uri hose Yesu aracyahashika, aragomba kwinjira mu nzu yawe. Wewe utaramumenya
kandi aremera gusangira nawe. None mbega umutima wawe uriteguye kumuha ikaze ko nzi agomba kuvugana nawe? Yesu amaze kubereka ubuntu Zakayo yagiriwe, yaciye ashishikara kubigisha ibyo kugendana nawe. Yabaciriye umugani wa mina 10. Turabona uwo mugani mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka muri iki gihimba cya 19 uhereye ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 28. Reka twihweze gatoya uwo mugani duhereye ku murongo wa 11. Uwo murongo wa 11 uvuga ngo bakiriko barumva ivyo avyongera ku mugani kuko yari hafi y'i Yerusalemu kandi kuko biyumvira yuko ubwami bw'Imana bugira buboneke uwo mwanya. Ico gihe Yesu yari hafi yo gushika Yerusalemu. Benshi mu bamukurikira mbere n'intumwa ziwe zirimwo bagira ngo yimirije gushinga ubwami bwiwe mw'isi inyuma y'iminsi mike. Ariko Yerusalemu yaragiye gupfa. Yagerageje kubumvisha yuko ubwami bwiwe buzoza, ariko ko butari bukwiye gushingwa ico gihe. Wibuke ko hano turiko tuvuga ivyerekeye ubwami buboneka. Twumve ico Yesu yavuze ku murongo wa 12. Havuga ngo nuko aravuga ati, habaye umuganwa yagiye mu gihugu ca kure kwimikirwayo ngo aheze agaruke. Aho yababwira umuganwa yagomba kwivuga wenyene. Ubwami bwiwe yabukura kwa se wo mw'ijuru. Eka ntibwava ku bantu. Ntiyababwiye ngo bazoze bamutore niyagaruka. Uruhara Yesu yasaba abantu kwari ukwizera gusa, bakamwakira kugira ngo ntibaze barandurwe. Reka twumve ingene uwo mwanya uwo muganwa yasezeye abishikira biwe. Nkuko tubibona ku murongo wa 13 n'uwa 14 haratubwira ngo ahamagara 10 bo mu bishikira biwe, abaha imina 10, arababarira ati, muzicuruze gushikaho nzozira. Ariko abantu biwe baramwanka, bamukurikiza intumwa bati, uwo ntitugomba ko atuganza. Erega n'ubu munsi iryo niryo jambo isi ifise ku vyerekeye Yesu Kristo. Isi ivuga iti ntitumugomba, aratugora, ariko ico ntikizobuza Imana kumurungika ngo agaruke ku isi. Abantu baragararije Imana n'umwana wayo Yesu Kristo ariwe Mesiya. Ntibemeye ko abakiza ngo abaganze. Baramwase kugeza aho bamubamba ku musaraba. Umve namwe ngene vyagenze kuri uwo muganwa duhereye ku murongo wa 15 tukageza kwa 17. Havuga ngo agarutse amaze kwimikwa ahamagaza babishikira yasigaranye ya mahera ngo amenye inyungu umuntu wese yungutsemwo mu kuyacuruza. Uwa mbere arengutse aravuga ati, mwami, imina yawe yungutsemo izindi mina 10. Aramwishura ati, wagize neza muntu wanje mwiza, wabaye umwizigirwa no kuri gito cane, nube umutware w'ibisagara 10. Nshuti yanje mugenzi, womenya ko naho Yesu ataraza hariho mina yagusigaranye. Akaryo ko gukora wahawe nizo mina wasigaranywe. Dusabwa kuba abizigirwa mu byo yadushinze uko bingana kose. Mina yawe ishobora kuba ari igisagara cyose, nk'uko ishobora kuba abantu bakeya canke urugo rumwe gusa. Muco ari cyo cyose, wewe ico usabwa ni ukuba umwizigirwa muri kirya nyene. Bamwe bashobora kunguka ibiruti by'abandi muri iki gihe, ariko ico womenya nuko Yesu niyaza azokugerera ibikwiranye n'ubwizigirwa bwawe. Reka dushishikare ku murongo wa 18 tugeze kwa 27 dusome twumve ico Yesu abandanya kuvuga. Havuga ngo uwa kabiri arengutse aravuga ati, mwami, imina yawe yungutsemo izindi mina 5. Uwo nawe aramubarira ati, nawe twari ibisagara 5. Uwundi arengutse aravuga ati, mwami, ngiye imina yawe nayibitse itekeye mu kiremo, kuko nagutinye kuri umuntu w'umuhambazi, utwara ivyo utahashize, wimbura ivyo utarimye. Aramubwira ati, ndagucira urubanza ku vyakuvuye mu kanwa, wa muntu wanje mubi we, ko wari uzi yuko ndi umuntu w'umuhambazi, ntwara ivyo ntahashize, nimbura ivyo ntarimye. None se n'igiki cyakubujije guha abacuruza amahera yanje, nanje nagaruka nkayakwaka n'inyungu yayo?
abarira abahagaze hati nimumwake ya mina muyihe uwufise imina 10. Baramubwira bati mwami, mbega ko afise 10? Ndababwire, uwufise wese azohabwa, ariko uwudafise azokwakwa n'ico yari afise. Ariko abo basi banje batakunze ko ndabaganza, nimubazane hano mubicire imbere yanje. Urabona mugenzi yuko uwo muganwa agarutse yaje azanye impembo akurikije uko abakozi biwe bakoze n'ubwizigirwa bwabo. Uko niko na Yesu azobigenza. Kuri we igikuru nukuba umwizigirwa, haba muri bike canke muri vyinshi. Umurongo wa 28 uratubwira ngo Yesu ahejeje kuvuga ivyo aje imbere aduga i Yerusalemu. Aha yaciye abandanya urugendo aje i Yerusalemu, aho vyari vyarategekanijwe ko azohava yitanga mu minwe y'abasi biwe. Mugenzi wanje ukurikira kino cigwa, ni kubwanje nawe Yesu yitanze ngo aducungure. Emera nka Zakayo, wakire Yesu akubabarira ibyaha vyawe ngo ubone kumukurikira kandi umukorere. Reka turangize dusenga. Mwami Mana yacu, turagukengurukiye ko warungitse umuganwa Yesu Kristo kugira ngo aze mw'isi atwihishurire, kandi niwe akwiye kutuganza. Yaratanze ibyo dukora ahereye ku kwemera yuko atugira abo mu ndimiro ziwe. None rero ndasengeye umuntu wese Mana atarinjira muri ico gikorwa cyo gukorera Yesu, umuhe kumwakira nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, hanyuma yemere amukoreshe kandi yitegure kuzomusanganira ari umwizigirwa. Urakoze Mana kuri bikoze, kandi uri uwo kwizigirwa ukabishitsa. Ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu musi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr akaburungu.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice cy'ibyanditswe byera ugomba. Ufite ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Dusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.